Tekano umunezero ntangere cyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure mudahwema gukurikira ni HEJURU TV. Turasubiye kubaha kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho twabateguriye, ntimuze gucikwa. Imbere yuko tubageza ko ingingo nkuru tuza kwibandako, reka banywanyi bacu mwe mudukurikira muri Bujumbura, muri Igitega no mu zindi ntara zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi tubaramutse, ntimuze gucikwa n'aya agezweho. N'abandi benshi tuzi ko badukurikiye bari mu bice bigiye bitandukanye hirya n'ino muri Afurika no ku migabane ya kure, mwese ntimuze gucikwa. Ni umwanya rero wayo twabateguriye aza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Minsi iheze twabagejeje ko inkuru y'intwazangabo zibiri zoba zarafunzwe, zikaba rero ziri mu ikambi icejwe gucungera inzego PSP. Ubu rero haravugwa n'izindi zitatu zicungera umukuru w'igihugu zaraye zinjiye ibohero rikuru rya MPIMBA. Muri iyo nkuru twabagejeje ko mu minsi iheze babwiye ko ari n'umusirikare yoba yari yiciwe mu ikambi, nawe rero akaba yahora muri iyi kambi icungera umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Bino ntibyifashe neza mu nzego zicungera Perezida Ndayishimiye, haba mu basirikare muri BSP, haba no mu bapolisi muri API. Mu ntango z'ukwezi guheze kwa Mukaka 2024 nibwo twababwiye ko kandi hanahagaritswe n'izindi ntwazangabo zitwa Lieutenant Colonel Eric Ndekumagenge na Major Barthelemy Sindaye. Abo rero bakaba baragirijwe ko bivye amafaranga Perezida Mahamat Idriss Deby w'igihugu ca Chad yasigaye abasirikare bari bajejwe umutekano we mu rugendo yaherukamwo mu gihugu c'u Burundi. Ese izi ntwazangabo zitatu zicungera umukuru w'igihugu zaraye zinjiye bohero rikuru rya MPIMBA ni zande? Ese zoba zagezwe iki? Byoba byaranyuze mu zihe procedure kugira ngo bafatwe banafungwe? Ivyo byose rero nivyo tuza kubagezaho mu buryo bw'idonido kugira ngo mumenye byinshi byerekeye kuri iyi nkuru tubabwiye mu buryo bw'imfunyapfunya. Turaza kugira kandi kuri ya ngwara iriko iravugisha abantu benshi mu Rumonge. Rero abarwayi bakaranda k'urukushi batari munsi ya 5 babonetse ku bitaro bikuru vya Rumonge. Turaza kubigarukaho mumenye uko vyoba byifashe. Turaza kugaruka kandi ku rupfu rubabaje rwa Habonimana Eric batazira matata, aho ni mu ntara ya Cibitoke. Yahora yari yunguruza abantu b'ivatiri Toyota Probox aho mu Cibitoke, ndetse tukaza kubibagezaho ku buryo burambuye. Turaza kandi kubagezaho n'iyindi nkuru ivugwa i Muyinga, aho hari abasaba bashimitse ko imboneshakure y'umwigisha yatwaje imbanyi umwana w'umwigeme yaronderwaho yankungiye n'umuforoma bafatanije amanyanga bagahanwa. Mbere yuko tubagezaho iyo nkuru irabona n'intwazangabo zoba zafashwe, tubabwire ko hari umutwipu witwa Dwima Edwin yoba yarafashwe ku munsi w'ejo n'igipolisi, akaba yaratwawe nabi n'ahantu hatazwi, haratabarizwa kugira rero ntagirirwe nabi. Uwo rero Dwima Edwin asanzwe ari n'umuhinga mu byo gufata amasanamu. Yarahejeje gufata isanamu y'imodoka zigendanira umukuru w'igihugu General NEVA aho ariko zica ku ibarabara ryitiriwe Iprona. Ubwo nyene ku munsi w'ejo ku isaha 6:45 polisi baciye bafata Dwima Edwin bamutwara nabi cyane, bamutwaye ahantu hatazwi n'abanyagihugu babibonye akaba bafise n'amakayaga ashobora kugirirwa nabi, harimo kuzimanganirizwa ubuzima. Bariko baramutabarizwa kugira ngo ntagirirwe nabi. Tugaruke kuri ya nkuru twabwiye mu buryo bw'imfunyapfunya. Intwazangabo zitatu zicungera umukuru w'igihugu zinjiye bohero rikuru rya MPIMBA. Amakuru yo kwizera yaraye atumenyesheje ko hari izindi ntwazangabo zicungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu zaraye zinjiye ibohero. Ntituraronka amazina yazo akwiye neza, ariko twamenye ko ari Colonel de Police Marie Chantal Munezero avuka mu ntara ya Bubanza, hari Colonel de Police Christian Batazira Muganga avuka mu ntara ya Muyinga, na Major de Police Mire avuka mu ntara ya Makamba. Izo ntwazangabo zose uko hari zitatu zegukira igipolisi kijejwe gucungera inzego arico API, zikaba kandi mu bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Izo ntwazangabo zagirizwa naco tugigaruke ko hari abatanga amakuru haba muri API canke muri BSP, bose bavuga ko imyidogo ari myinshi cyane mu bacungera umukuru w'igihugu. Bose rero
bakaba bumvikana bidogera abakuru b'ayo makambi General de Brigade la Police Alexandre Muyenge batazira mana Alex atwara api ngo ni igipolisi gicejwe gucungera inzego na General de Brigade Richard Banyankimbona batazira Kirapanza atwara BSPI. Birashoboka ko n'izi ntwazangabo zo muri api zoba ziriko zizera amafaranga yatanzwe na Perezida Mat Idriss Deby Itno wa Chad. Ariko haragaragara rero kwinubana mu nzego z'umutekano zikomeye. Ni inkuru rero tubandanye no gukurikirana ico bikoze mu nzego nyinshi z'umutekano cyane mu nzego zijejwe iperereza no mu nzego zikomeye nk'izo zicungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Aboneka kwinubana gukomeye cyane n'abantu rero babaye muri izo nzego batizigiranye bameze nk'abacunganye, bamwe bakiyita bo kwanda yizeye abandi bakitera ndi kuri yo nandira ko buca. Bari muri izo nzego rero bakaba bakunze kumenyesha ko abakora yo basigaye bateganya imyereka n'imitego kugira ngo hagira abafungwa n'abirukanwa muri izo nzego bagirijwe amakosa. Turaza rero kubandanya no kubakorera amatoza kuri izo ntwazangabo n'ibindi biriko biravugwa muri izo nzego zicungera umukuru w'igihugu harimo igipolisi api hamwe n'igisirikare arico BSPI. Mu yandi makuru hari isanamu yagaragaye ku munsi w'ejo witwa Habonimana Eric n'umupfasoni w'irakoze mediatrice. Eric Habonimana akaba ava muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke, mediatrice irakoze nawe akaba ava muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke nyene. Eric yahora hari yunguruza abantu muri voiture Toyota Probox mu Cibitoke. Eric na mediatrice bari bamaze hafi umwaka bubakanye ariko bidaciye mu mategeko. Imbere ya Eric Habonimana, mediatrice irakoze yari yarubatse urugo rwa mbere n'umusirikare yoba yaraguye muri Somalia. Umugabo we wa mbere rero babyaranye abana batatu barimo umuhungu akuze. Nyuma rero mediatrice yarubatse n'umugabo wa kabiri yavuye yitwa umuhungu wa mediatrice arikezwe ko ari we yamwishe amucumise imbugita. Uyu muhungu rero yarafunzwe mu mpimba mu nyuma ararekurwa. Eric Habonimana amaze indwi zibiri n'igice apfuye nyuma y'amaheri yoba yarakubiswe na mediatrice irakoze n'umuhungu wiwe. Ikiziga ca Eric kiba maze ico gihe cose mu buruhukiro mu Cibitoke n'abiwe bakaba basaba ubutungane. Urupfu rwa Habonimana Eric ko rwahagaze reka navyo tubibanyuriremwo. Abaryango b'umuhisi Habonimana Eric bavuga ko wabo ari yabikije mediatrice irakoze amafaranga ibihumbi amajana 7 y'amarundi yoba yategura kuronderamwo ibyangombwa ngaje gukorera muri Kenya. Kwigenekezo ry'ukwezi kw'indwi guheze Eric yasavye ya mahera haca haduka imishwano. Mediatrice irakoze n'umuhungu we bo baraciye barengera kuri Eric Habonimana barahuragura bagira ko baramuboha amaguru amaboko n'amagara. Nyuma niho rero haza abapolisi bo bahamagawe na mediatrice irakoze. Polisi yaho gutabara indembe baca bamujana mu gasho. Ageze mu gasho abandi bafungwa bamenyesheje yitwa Ajida Major Genda kuri iyo filime ko Eric Habonimana ari indembe ashobora kubapfirako. Abo bafungwa rero bakaba basaba ko Eric ajanwa kwa muganga. Beje nta gaciro yahaye ivyo yabwiwe. Eric Habonimana nawe yaguma asemera ko bamubabaje mu nda yasaba kuja kwa muganga mu gihe yari yagize amatati n'uwo bubakanye. Eric Habonimana rero akaba yarashizwe ko caha ko ari umusuma mufundiki wane ntwaro mogi. Nyuma y'iminsi ine afashwe Eric Habonimana yarashoboye gutuma ko abiwabo abamenyesha ko aremvye ashobora no gupfira mu gasho. Washitse ubwa mbere na OPG filime ngenda kuri yo yaramushinyaguriye amubwira ko nawe ashobora kumufunga. Igenekerezo rya 13 kwezi kw'indwi OPG filime ngenda kuri yarangondojwe remera ko Eric Habonimana ajanwa kwa muganga. OPG filime ngenda kuri yo yarahiye ko Eric Habonimana adashobora kuguma kwa muganga, haranabuza nabiwe kumurwaza maze uwo munsi nyene asubizwa mu gasho. Ariko inyuma gato Eric Habonimana yaciye aremba rwose. Abapolisi bamusubiza kwa muganga yambaye amapingu. Ashitse yaca aracikana ku itariki ya 14 ukwezi kw'indwi 2024. OPG filime ngena kuri yabonye Eric Habonimana arapfuye acarondera kwikurira ko dosiye y'umuhisi kwa 15 ukwezi guheze. OPG yaciye arongeka dosiye ya Eric Habonimana kwa procureur wa Cibitoke atavuze ko umufungwa yari yapfuye. Kene gitangaje ikiziga ca Eric Habonimana bakijaye mu buruhukiro banega ko ari umuntu atazwi ntibegera babimenyesha umuryango wiwe n'umuryango wa Eric
Habonimana bagiye kumenya ko uwabo yapfuye haciye iminsi ibiri babibwiwe n'abandi bantu. Procureur wa Cibitoke rero asaba umuryango gukora amatohoza. Umuryango mw'isi Eric Habonimana uri mu bibazo bitoroshe kuko n'umuryango wagize uritura Procureur wa Cibitoke kugira bafatire ababiciye. Wa Procureur asaba umuryango kuja kuzana urupapuro rwa muganga. Umuryango rero uraruzana rwemeza ko Eric Habonimana yapfuye bivuye ku nkoni yakubiswe. Munyuma Procureur yasavye umuryango mw'isi kuja gutoza ababiciye no gutabuza imitahe yo kubafata kwa OPG. Guhera aho umuryango rero utangura gutereranwa n'abategetsi batandukanye. Mbere na wa OPG Filimi Ngendakuye yatangura gushinyaguriza. Uwo muryango rero waranditse n'amakete usaba gutunganirizwa. Kugeza ubu nta nyishu uraronka. Uwabo Eric Habonimana maze indwi zibiri n'igice mu buruhukiro. Uyu muryango rero utakamba ngo abatwara Burundi bawutabare bawukureko kano gasuzuguro ukorerwa n'abatware bo mu Cibitoke. Umuryango rero kandi urasaba ko Mediatrice Irakoze n'umuhungu we bakurikiranwa ku kuba barabiciye uwabo. Ugasaba kandi ko OPG Filimi Ngendakuye kurikiranwa ku kuba yafashe mineneri ku bijanye n'amagara ya Eric Habonimana. Umufungwa hari indembe yanka kumva n'amajwi y'abamutabaje bose yongera amufungira n'ubusa. Ese ninda azohava atabara umuryango mw'isi Eric Habonimana? Se n'amatari Kareme bizoza yoba hari ico hazofasha mu gihe asanzwe afise ipopikete ry'umuryango. Procureur General de la République yakumva kano kamo agategeka ko abo atwara mu Cibitoke n'umushikiranganje Domere Banyankimbona ngo bakwiye gushikirwa n'ibi bintu kugira ngo atabare. Tuje mu ntara ya Muyinga muri komine Gashoho bariko basaba ko bashimitse kwimborera kure y'umwigisha yatwaje imbanyi umwana w'umwigeme yaronderwe yahungiye n'umuforoma bafatikanije amanyanga bagahanwa. Umwigishwa yitwa Mutimukeye Regis asanzwe ari imbonerakure akaba icegera c'urongoye umugambwe CDD-FDD muri zone Gisanze muri komine Gashoho. Umwigisha rero akaba aherutse gutwaza imbanyi umwana w'umwigeme w'imyaka 14 yigisha mu mwaka w'indwi kuri lycée communale Gisanze. Amaze rero kumutwaza iyo mbanyi yaciye akorana amanyaga n'umuforoma yitwa Méthode akorera ku ivuriro rya Bonero kugira rero bakure iyo mbanyi. Ntivyatevye kumenyekana kuko ubuzima bwa mwana w'umwigeme bwaciye businzikara. Amaze kubona ko bimenyekanye yambonera kure umwigisha w'umuforoma bose baciye bahunga. Indwi irarangiye atabuze iyo bahungiye n'amatelefone yabo ntacamwo. Abanyagihugu rero bekera ko umwigisha n'uwo muforoma bakoze ako kabi babaye binyegeje kugira ngo bazogaruke mu nyuma. Bakaba basaba ko inzego zijejwe kuzofasha baronderwe iyo bahungiye bafatwe kugira barengutswe imbere y'ubutungane bahanirwe ico caha bakoze hisunzwe amategeko. Iyindi nkuru rero nayo tugiye guhereza ko hari abagwayi bakaranda k'urukushi batari munsi ya 5 babonetse ku bitaro bikuru vya Rumonge. N'abarwayi batari munsi ya 5 bafise ibimenyetso by'ingwara y'urukushi barabonetse kuri uyu wa gatatu ku bitaro vya Rumonge umwana ku burengero bw'u Burundi. Muri abo harimo n'umwana na nyina wiwe. Abo bantu rero babonetse gushika isaha 12 z'umugoroba nk'uko amakuru SOS Media Burundi yatangaza. Yakuye rero mu baganga anavyemeza. Umuvyeyi w'umwana nibo bapimwe bwa mbere. Ingwara ikaba yanukiye cane ndetse ikaba inateye n'ubwo abanyagihugu mu ntara ya Rumonge cane ko ibice bitari bike vyo muri iyo ntara yo mu bumanuko bishira uburengero bw'u Burundi ibonekeza ubukene bw'amazi meza bigaca bigorana kwikingira. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu kandi ibitaro vyitiriwe umwami Karede mu gisagara c'Ubudanaji Bujumbura habonetse abagwayi ba mbere kiriye wundi mugwayi umwe aca kwizindwi. Abagwayi rero bashizwe kwabo kuri ivyo bitaro abandi rero bagwariye ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge navyo nyene biri mu gisagara ca Bujumbura ariko amasoko kuri ivyo bitaro ashikiriza. Aha rero duhereje aya makuru yacu mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho kuri iyi mboneshakure ya HEJURU TV. Mwana bahezagire.